Leta y'Uburundi yatangaje ko igihugu kiri mu bihe vy'ivyago bidasanzwe bishobora kuba biruta ahandi hose kw'isi. Vyanditswe n'ishirahamwe Care International mw'itangazo ryasohowe kuri uwa 31 Mukakaro uheze. Ku bwa Care International, uko ifaranga rigenda rita agaciro, ibisomwa navyo niko bigenda bizimba. Abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 230 bugarijwe n'ubukene bw'ibifungurwa, nayo intambara iri mu gihugu kibanyi ca Congo ikagira ingaruka ku rudandazwa. Kuri izo ngorane hakiyongerako abantu barenga ibihumbi 200 bateshejwe izabo n'imyuzurire. Kubera ivyo vyose rero Care International risanga abakenyezi baheza bagahura n'ikibazo c'amikoro make, ibituma bama bahagaritse umutima no kubura ibifungurwa. Ibihe rero uko biri ugereranije n'igihe c'ikiza ca corona mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022, ingorane igihugu kirimwo muri kino gihe zituma ukubura amahirwe yo kuronka uburyo bwo kwibeshaho vyagwijwe na gatatu ku bakenyezi, mu gihe ubukene bw'ibifungurwa bwigwije ku ncuro zirenga 20. Ku bwa Care International, ivyo bisigura ko ibintu vyayangaye muri ino myaka 2 iheze. Ivyo rero ku bwa Care kikaba ari ikimenyetso ko hakenewe imfashanyo zihuta. Risubiramwo umukenyezi umwe mu bafitaniye ubucuti na Care Burundi. Itangazo rya Care International rivuga ko ingorane zibiri zibandanye zishira mu kaga abakenyezi ari imyuzurire n'iduga rikabije ry'ibiciro vy'ibisumwa vya nkenerwa. Kubw'uyo mukenyezi, intambara iri muri Congo yaje yunyura ibintu kuko ivyo guhanahana ibitandazwa hagati y'Abarundi n'Abakongomani bisigaye bicumbagira. Care International ivuga ko ivyo bituma abakenyezi bagira ingorane z'ukuronka uko babeshaho imiryango, ingene bigisha abana n'uko bari bubafashe kuriha inzu hadasizwe inyuma ukwivuza. Nubwo bugarijwe n'izo ngorane zose rero, Care International isanga abakenyezi batareze amaboko, baritanga mu buryo bwose bashoboye kugira bagwanire imiryango yabo, naho nyene bakumirwa iyo hageze gufata ingingo. Care International ikabona ko bakeneye gufashwa na cane cane mu bijanye n'ubuhinga bw'uburimyi, nko kubigisha kurima kijambere no kubaha imbuto zirobanuye. Care International ariko isanga ibiza bihaza Uburundi ata makungu avyitaho. Care mbere ivuga ko Uburundi ari ubwa gatatu kw'isi ku rutonde rw'ibihugu ivyago bigira bitavugwa mu bimenyesha makuru.